nezerewe n'ivyo umuvyeyi yadushikirije agasanga munezerewe vyerekane gutya mbega tuzoshishikara kumusengera ngo aturongore neza n'inkomezi. Imana nishimwe. Erega twebwe twatewe iteka rikomeye, murumva ni anniversaire y'imyaka 3 byari kubera aho asanzwe asengera mugabo bibereye iwacu. Murakoze nyene icubahiro, mwaduteye iteka rikomeye cyane. None rero ko igihe bavuze ngo baje gusangira natwe igisabisho siko, kandi rero mwabonye mwahora muvuga ngo murabaririmbyi bakomeye, mwabonye ko arabaririmbyi bakomeye abandi mwabibonye. Mpora numva ubwo ruririmbo bariko baruririmba nkavyumva, hari ikiganiro mpora numvireza nkumva bariko bararuririmba, namye mvuga ati ngira ngo uyu munsi bahava barusubira, none vyabaye. Imana nishimwe cyane. Tugomba dusome ijambo ry'Imana mu ncamake mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya, niho tugomba gusoma. Ni ijambo ryaje mu mutima wanje maranye iminsi, murarizi ariko ndagomba ko dusubira kurisoma. Igitabo c'uwavugishwa n'Imana Yeremiya igice ca 22 turasoma umurongo wa 29. Mwese murahazi n'amajambo magufiya, n'amajambo Yeremiya yavugishijwe. Reka dusome uwo murongo umwe gusa mwumve. Ewe wagihuguwe, 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 niwumve ijambo ry'Uhoraho. Reka dusubiremwo uwo murongo gusa kuko uratahuritse. Ewe wagihuguwe, 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 niwumve ijambo ry'Uhoraho. Ijambo ry'Uhoraho nirihe? Reka turabe mu gice ca mbere c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, mwumve ico Uhoraho agomba ku bantu biwe. Igice ca mbere c'uwavugishwa n'Imana Yesaya, umurongo wa 2, hanyuma duca dusimba dusome duhereye ku murongo wa 16. N'amajambo meza ku murongo wa 2 havuga ngo nimwumve mw'amajuru, tega amatwi wasiwe, kuko Uhoraho abivuze ati ndarakujije abana ndabarera maze barampinduka. Ku murongo wa 16 haravuga ngo nimwiyuhagire mwitunganye, mukureho ibibi byo mu bikorwa byanyu, bive mu nyonga zanje, mureke gukora ibibi, mwige gukora neza, mushimikire imanza zibereye, mutabara abahazwa, mucira urubanza imfuvyi, muburanira abapfakazi. Kuri 18 enda nimuze twitature nikuhoraho nyene ingabagize, naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku bizokwera derere, naho vyotukura nk'agahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Nimwemera kumvira muzoja ivyiza vyo mu gihugu. Amina. N'aya majambo y'Imana ngomba ko tuganira mu ncamake kuri uyu munsi w'Imana. Hano havuze ngo ewe wagihuguwe, 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 niwumve ijambo ry'Uhoraho. Nagomba ndababaze namwe nk'abantu b'Imana, habarirwa iriya misozi y'inyambuye, hariya imboza, hariya hejuru kure, igihugu, isi n'abayibako. Aha ntihavugwa isi, havugwa twebwe tuba kuri yo.
kuko umuntu ni umwami w'ibiri ku isi bingahe? N'amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ivyo vyose Uhoraho yarabimuhaye. Niwumva ijambo ry'Uhoraho. Uhoraho rero ico avuga ngiki, afitaniye imiburano n'abantu biwe. Yariko aravugana n'Abisirayeli, ariko jewe uyu munsi singomba kuvugana n'Abisirayeli, ndagomba kuvugana n'Abarundi n'Abakristo bo mw'ishengero rya Pentekote n'aba bantu bose baje hano uyu munsi. Uhoraho afitaniye imiburano n'abantu biwe muri iyi minsi y'iherezo, kuko abantu bamuvuyeko bagaca batangura gukora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Umva, Uhoraho aravuga ngo naravyaye abana ndabarera ndabakuza, ariko barampinduka. Usubiye hariya mw'isezerano rya kera nkaguma hariya mw'itanguriro, hari igihe Uhoraho yarema abantu, ararema n'ibintu mu ntangamarara, murabizi namwe, ngo aravyitegereza abona ko bisa gute, kwari vyiza. Uhoraho aranezewe, ararondera n'itongoga arashiramwo umuntu. Abantu bamwe bamba babesha bavuga ngo kurima ngo vyazanywe n'icaha. Watahuye Bibiliya nabi. Imana ivuga ngo itunganije iryo tongo irishiramwo umuntu, iramubarira ngo uzorizigame, uzoririme, uzoritunganye, kandi nta caha cari bwaza. Imana iramuha n'amazi yo kunywesha. Abagoronome harya uwabatanze n'uwabaremye irashiramwo inzuzi zo kunywesha iryo tongo. Hanyuma Imana iritegereza ngo ibona vyose ko ari binga, ko bimeze gute, ari vyiza. Mugabo genda mu gice ca gatandatu. Mu gice ca gatandatu c'itanguriro niwasoma, hariho umunsi ngo Uhoraho yitegereje ingeso z'abantu, aritegereza ivyo bariko barakora, arabaraba, hanyuma ngo aricuza ico yaremeye abantu. Urumva, ubwa mbere yaranezewe ko ari vyiza, mugabo haraje kwicuza ico yaremeye abantu. Kubera iki? Ngwi bari bononye ingeso zabo. Abavuye aherega batwigishije bavuze ngo abantu baragoye kurongora. We abantu batumvira n'Imana na Yesu batamwumviye, nanone baguhaye kurongora abantu baba baguhaye, yemwe ntaho vyoroha. We abantu batemera Yesu, kandi ga abantu bato bato murahiriwe. Abantu bato batitangazo rije muca munezerwa mugakoma amashi, ariko abantu banini banini, abafarisayo n'abasadukayo, abantu bo kwa Herode, abanditsi, abanyabwenge b'ivyanditswe, nta numwe higeze ngo baguma barondera imitego yo gutega Yesu gusa ngo bamwice, ngo barabe igihe umukorokana. Niko bambye bakora, niko bakora. Ariko abantu bato bato bariko baravamwo impwemu mbi, bariko barahagurutswa bakira, bariko barahumanuka imibembe, ariko abakuru nabo ngo muze murumviriza igihe umukorokana twomufatiraho. Ugira ngo aba bantu b'umusenyi bato bato, ugira ngo atari ukunezerwa ko umukuru w'igihugu yatugendeye, ugira hari ikindi kibagoye. ariko uravye bariya abantu bari, murababona hariya ntimubabona? Imana niyibabona. Ntugire ngo akanyamuneza ni kose, kuko barafise byinshi baharura. Umviriza, ndagufite higanuko uyu munsi. Ewe wagihugu we, niwumva ijambo ry'Uhoraho. Nimuhindukire. Umva, duhindukire, tuve mu ngeso mbi, tuve mu kononekara, tuve abana b'Imana bashitse, tuzoraga ubugingo. Umva, hariho ibintu bigoye muri iyi myaka, turiko turashikwako n'amaherezo y'ibihe. Hari ibintu bigoye. Ivyaha biriho ubu, nuko Imana yarahiye igashiraho umunywa w'amazi hariya hejuru, kwitazosubira guhonya abantu n'amazi.
nuko Imana yarahiye bitazosubira guhonya abantu n'umuriro kugeza ku minsi yashinzwe. N'ayahandi ibyaha bikorwa ubu biruta ibyaha byo mu gihe cya Nowa, biruta ibyaha by'i Sodomu. Mumbarire namwe, umugabo n'umugabo nibagira ubukwe bazobyara ryari? Icyo Imana itashizeho ntikizobaho. Ndanezererwa cyane kuko nk'umusiguzi w'ubutumwa bwiza ndakurikirana cyane ibyo abadutwara mu gihugu, cyane cyane abakuru b'ibihugu byo muri Afurika benshi ndamaze kubumva bariko baravuga, nta n'umwe ashigikiye ubwo buhumane kireka bamwe bamwe gusa. Twopfuma turya isogo tukarya isoromano ariko tukagumana ukwera. Naguma mvuga rero ati Imana yodufasha natwe abadutwara mu gihugu ntibajane n'ubwo buzimire, bagahagarara neza ku Imana twayishize imbere, tugaca dukora ibikorwa byiza bisa nayo. Imana ikazohangaza irihanga kandi ikazoshishikara guhezagira Uburundi n'Abarundi. Kandi ndiko ndakurikirana narumvise turaha inyuma yanyu tubasengera nyanicubahiro. Twopfuma tujya imboga z'insoromano ariko tukaguziga mu bugingo. Turagomba ko muri iyi minsi y'iherezo igihugu cy'u Burundi gitwara ubutumwa bw'umuco mu yandi mahanga, kandi bizoshoboka. Turabona ko biriko birashoboka, ariko twebwe abari ngaha tubanza dutungana. Nta ugabura ibyo adafise. Umviriza, naho ibyaha byawe vyotukura bigasa n'amaraso n'agahama, wihanye ugahindukira, Imana iravyeza ngo bikaba nk'intama y'umweru. Ibyaha abantu ntibabizi. Ibyaha sinobidondagura, mwese murabizi. Iyo musengera hose nta muntu n'umwe atazi ibyaha ibyo ari byo, ariko ngomba mvuge icyaha cyo mu mutima nico gituma mu isi ya none habaho n'ubwicanyi, habaho n'intambara. Urashobora kutaboregwa, urashobora kutiba, urashobora kutagira gute, urashobora kutagira ibi, ariko umutima wawe ukaba wuzuyemwo akazika n'inzigo. Haje intambara ihera mu mutima. Ndagufite igiganuke, umva, agasanga ugomba kuzoraga ubugingo. Dawidi aravuga ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo ntoye kugucumurako. Zigama ijambo ry'Imana mu mutima wawe, risohore ibiriyo bidahuye n'ivy'Imana igomba. Urabona nk'Abarundi Imana ingene yari yaraduteye iteka, nta hanga na rimwe ryo kw'isi rivuga ururimi rumwe atari Abarundi. N'Abarundi mugabo iyo byavuye ngo tubemo imigwi itatu. Ubu rero ibyaha birengeye imigwi biriho, niyo migwi itatu ubu barayirenganye, bashitse mu byaha nabyo vy'intara vy'iki. Mu izina rya Yesu, ubwo n'ubuzimire bukomeye ku bantu b'Imana bavuga ururimi rumwe bavukana. Kandi niyo mba nari kubona bene wacu bariya bo mw'ishengero rya Katolika, iyo mba nababona tukayaga, mugabo tukayaga mwebwe mutumva, twebwe abarongozi tukavugana, mbega nyakubahwa patiri, wewe harabarazi wawe kwirega amacakubiri ari mu mitima yabo. Ibyo ni ibyaha bitihanwa, ariko biguma imbere n'uburozi twarazwe n'abasogokuru b'abanyabyaha. Reka mugombe tuganire ibya Bibiliya. Yesu umunsi umwe ariko aragenda mu rugendo, ashika kw'iriba ngo yaranyotewe, atagira n'ico kuvomesha, aricara. Abigishwa biwe bari bagiye gusuma, acabona umugore w'umusamariyakazi yaje kuvoma. Aramubariye ati mpa amazi yo kunywa. Aramwitegereza, aramuraba. Erega umuntu arashobora kukuraba nukusa bikamucitaza, akuravye mu ruhanga gusa ati genda hari. Aramwitegereza ati nakumenye wewe naho usaba amazi.
ari wanyu ntiduhana amazi wewe mbona uri umuyuda wewe. Yesu aravuga ati ariko iyo uba wari uzi ugusabye amazi nico ngomba kukubari nawe wari kumusaba amazi y'ubugingo ati wewe ntayo woronka nta n'ikivomesho ugira. Ariko hepfo havuga ngo yabivugishijwe nuko abayuda n'abasamariya bakundana siko bagira gute banenana. Umva imitima myinshi yarakomeretse abantu baruzuye insengero woza nakageresha uyu munsi ngaho ahantu hari umutima utunganya agacashira ku ikimenyetso erega natwebwe turagomba ijuru akagomba agahera iwacu agahera hakuri jewe akadoma ko asanze bikwiye bidakwiye akareka agaca hera ino hanyuma kururuka hasi agenda arashira ikimenyetso ku mutima utunganye kuri babandi bafise isezerano ry'ubugingo bazoja mu ijuru aho wokwera ku Imana yacu itagigiturire igashira ko akamenyetso. Kubera iki turi mu minsi y'iherezo abantu muri iyi minsi y'iherezo bononekaye ntawe ucubaha ubundi ntawe ubaha umuruta. Ndabonamwe abantu b'abavyeyi mukuze mumaze kugira ibihe bitari bike mumaze kubona ibitari bike kare nk'uku jewe umushatsi utanguye kugenda ngiye gutya mu nzira ngahura n'umwana w'umwigeme canke ngahura n'umukobwa akiri muto angana n'abakazana banje yava mu nzira kambisa nanje nkamubisa inzira tukayireka. Niko abarundi ba kera bari bameze nta wasekana n'abazoba bakwe canke bakazana atabizi barazibukirana mugabo wa mugabo ukabutavuye mu nzira bazoguseka ubu niho ibintu bigeze muri iki gihe niho bigeze. Umuvyeyi mama ubonye amaze kwambara bari bavuze ko bambara agashiraho hano hagasigara amaso uriza umubona ukiri umusore canke uri umuhungu naho woba wubatse utarakura waramubisha ukamuzibukira ugomba kuramukanya n'ukuruta naho waramutega ibitugu. None ubu vyaroye hehe nukuvuga isi iri kwirashirana n'ivyifuzo vyayo iri kwiragenda turiko dushikwa ko n'amaherezo y'ibihe. Umukuru jewe ndi umwana mutoyi abaganwa ba nyuma iwacu hafi ya gasozi k'iwacu hari ikambi ry'umuganwa azarutse iyo kure bagakoma amashi bataramubona bumva bari hariya bakomye amashi n'abaraha bagakoma amashi atarashika n'ingoma zigatangura atarashika. Mugabo ingoma ubu aho njanye n'ubu bariko barazisubiza agateka ega kari ingoma ntiyavugira ahantu hose kubera iki nukuvuga hariho ibintu bimwe biriko biragenda bishira. Iyo numvirije iradiyo mpora mbabara kwera urumva abantu babubahwa bariko baterana amajambo kw'Imana yanjye turiko turagenda no mu madini ugasanga abantu bariko baraburana abantu bariko bararungika ibintu mu kirere abantu bagowe twegereje iherezo. Umva ngiriganuka niwakora neza niwemera kumvira ijambo ry'Imana uzogira ibyiza byo mu gihugu Imana izakuzigama. Ariko niwagarariza uhora hazoguhana. Umva twebwe nimba tuvuga ko hariho ijuru abera bazojamwo kandi iryo juru tukaba tuzoribanamwo tureke ivyaha dutanguranirwe iyo tuzoja kuko tuzohabana amahoro hariya. Uba muremure uba mugufi uba ikimuga upfe gukira umutima gusa ibisigaye Imana izovyimenyera. Umva reka turabe ijambo ry'Imana. Cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo. Twebwe mu miga yo mu gitondo ntiduhora dutevya
kuko duhora tugira amiga avunuwe. Icete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 4 turasoma n'umurongo wa mbere wonyene. Havuga ngo ariko mpemu avuga vyeruye yuko mu bihe bizoza bamwe bazota ivyizerwa bagashira umutima ku vy'impemu zizimiza no ku vy'inyigisho z'abadayimoni. Mu minsi y'iherezo, mu bihe tugezemwo, abantu ngo bazova mu kwemera kwabo, ivyo bahora bemera bizera babivemwo. Urabibaza abakomeresa canke reka tuvuga akazina keza bakunda, urabibaza abagwiza tunga, uzoha umuntu akazi aca yugurura konti zibiri, iyiwe ni yashebuja, kuko abantu bose bagomba kwiba. Urabibaza abashinzwe ibiro bakamushima agomvye akarahira kazokubaha abamushizwe imbere, azogira gute mugabo reka yinjira ibiro inyuma y'iminsi mikeyi, wapi? Umva kandi ga mwebwe mwibaza ko vyoroshe hopfuma hiba umuntu mutoya, uriya muntu munini iyo yivye abatwaye ibintu by'abantu benshi nk'igihumbi. Umuntu muto yivye igitoki, ugira yivye igitoki ntiyokirya ari umwe kareho. Ariko nk'uwotwara amamiliyoni mw'ibanki nk'amamiliyoni nk'amajana 5 ntiyari yubatse ibitaro canke amashuri. None ntumva ko tuba duhomvye twese. Barundi kazi ba Kristo, ndabifurije kuba abantu b'Imana bihaye ibyaha, ndabifurije kuba bizigirwa. Ubu mwezegegwa mobe korwa vyawe goshe sakogofa ozokwambe kwegetsebo. Bakristo mukorera mu biro muriko murandaba ndababona, tuze twumve mwarabaye abizigirwa ntimutukishe Imana, kuko ni waba umwizigirwa bazotongera, bazogutuma abandi bizigirwa. Ariko nutaba umwizigirwa bazohereza kuri wewe ubuzibiye urugi rw'abari kuza bakagusanga hari. Mube abizigirwa, mukore ivy'Imana igomba, mwemerwe n'abakoresha banyu, hanyuma bitera Imana icubahiro. Abantu bamwe basigaye bambaye izina ry'ubukristo ariko barabivuyemwo mu mitima yabo. Tubigumemwo. Je ndi umukristo, ndashinga intahe naho igihugu cose contwenga, ndashinga intahe kugeza ryari? Mwumva dusome ijambo turangiriza ko hari imbere. Hariya mu cete ca 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, hariya amajambo murabe ico Pawulo abarira Timoteyo iminsi y'iherezo uko izoba imeze. Hanyuma rero umuntu wese aca yipimamwo. Igice ca 3 turahera ku murongo wa mbere. Ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura, inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana
ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubakunda ugire gute? None muri aba dusomye ngaha we ubona uri mu mugwi uyuhe? Muri iki gihe abantu barakunda amahera bakarenza urugero. Amahera twayahawe ngo tuyakoreshe ibikorwa bitubeshaho ngaha. Hano iyaba Imana ivyo yaduhaye yo bitwishuje vyose, iyaba yo bitwishuje vyose, none Imana ni nyembabazi. Yaduhaye isi nziza iriko ibiti, ivyatsi, iduha n'amazi. Ivyatsi vyose twabimaze n'ibiti twabimaze. Isi yatanguye kuzana ubuhanza nk'uko kwiwanje. No kuvuga rero igiye kutagira icitumerera. N'amahera twagira ngo tuyaronse dusabikanye ingene twosubira kurondera intabire, twosubira kurondera ibitunga bikadukwira twese, tugongera gutabira yasi baba twabarirwa ko tuyizigama. Ubironse wese aca bikara umwe, bato bato tugaca tuhahonera. Umva abantu b'Imana, reka rero agaco, reka gaco. Turanezerewe umunsi ko Sebarundi yasengeye ngaha, turamushigikiye mu vyarimwo. Erega kurwana n'abantu bariko barabika bonyene ntivyoroshe. Batanguye igikorwa gikomeye, ariko muri kumwe n'Imana birashoboka. Amen. Twebwe kugira ngo ico dukora ngaha, twebwe tubarira abaduhamvya nyakubahwa. Abaduhamvya nibo tubarira batunganye, baca baborohera nabo bakabafasha aho mubashize, mugasha muraba ko bakoze neza. Hanyuma muri ico gihe twebwe tuja tuvuga ati twafashije igihugu. Iyo abantu bahevye ivyaha bagakora neza, bakorohera ababatwara, tuca dushima Imana. Ariko iyo twumvise babaye ibindani hariya, tuca tuvuga ati karabaye, none wa muco na kwa kuri twigisha bizoseruka ryari? Umviriza rero, abantu muri iki gihe baranka no kuzura. Iri jambo riragwiriye, mbere iri jambo ntirifata abarundi gusa. Kw'isi baratevye barashiraho na ONU kugira ngo ishireho inzego arizo umutekano, arizo kugarukana ibi, arizo kugira ibi. Abantu barashiraho amahera menshi, amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko umutekano nturagaruka. Mugabo bakoramwo ayo mahera bazoyajya kugeza ku nzamba. Kubera iki? Ntibigaruka. Abantu barononekaye mu mitima yabo, harimo uruhagarara. Sekibi yarabaguze, Sekibi yarababoshe. Dusabe mpemu yera, dusabe mpemu yera dusenge, ngo adusengera niha aravye ivyo abantu bakora, akadusengera uko Imana igomba. None umuntu arimwo mpemu yera, reka tuvuge arimwo mutima mweranda, kuko turi abakristo bava mu mpande nyinshi. Mutima mweranda, mpemu yera, Saint Esprit, twese turamuhurirako. Iyo bigiye mu zindi ndimi tugaruka hahandi tugahura, kuko inzu yose irafise uko yubatse. None urimwe mpemu yera arashobora kwiba? Urimwe mpemu yera arashobora kwicana? Urimwe mpemu yera arashobora kugira urwanko? Basi muri abakristo beza cyane rero, uko kwemera mufise mudomeka akariro kake, aho ivyo bitaraba bahindukire bihane. Nimwiyuhagire ububi bwanyu, ndiko uhorahagize. Muhindukire, uhorahagire gute? Abaharire. Amen.
ndabona agacerere. Biraboneka ko mwanyumvirije kandi mwanyumvise. Reka mwumve namwe bakozi b'Imana kakayaga. Umuntu wese ariko aribaza mu mutima wiwe. Aba baririmbye mwahora muririmbo ruririmbo kera ngo mbega uracafise kwa kwizera wari ufise ca gihe wakizwa, uracafise rwa rukundo, uracafise vya bikorwa. Aha turiko turatera twegeranya turangizaga. Murazi twebwe aho duhora turangiriza murahaze ntimuhaze. Kwa gacerere kaje ndahagaritse ariko ijambo ngiri, ewe wagihugu we niwumva ijambo ry'Uhoraho. Amen. Twunamika amaso yacu, umuntu agire kwiyumvira mu mutima wiwe. Umuntu niyumva hari ico yofashwa turamusengera Imana aze guhaguruka. Bakeyi bashobora kuza ino barengane baciye hariya bashike ngaha, abandi namwe muraza gupfukama ngaho mu makoridoro hagati, wopfuma uvumbagara ku maguru ariko umutima wawe ukezwa n'Imana. Indagomba kuza bakeyi barashobora kuzanana hano bagashika ino tukabasengera Imana. Uyu ni umunsi mwiza w'Imana wo kwitunganya kugira ngo dukore, twige gukora ibikorwa vyiza, tube abana b'umuco. Naho woba hariya hanze kure uze gupfuma wegera upfukame mu rusengero ariko ntupfukame hanze. Hari amasezerano avuga ko abantu b'Imana nibumva hari ico baburaniweko bakaza mu ngoro yanje, nihagira ibyago bibateye, nihagira amagorwa, nihaba inzara, bakaza ku ngoro yanje. Amasezerano y'Imana ari mu ngoro y'Imana, Uhoraho azovyumva ari mw'ijuru aharira abantu biwe. Turagomba gusengera aba bantu baje, turagomba kubasengera Imana. Abandi murashobora gupfukamaho mugeze tubasengere, ariko ntihagire umuntu apfukama hanze. Mwese mupfume mwegera ku gisafu c'ingoro y'Imana. Tugira dusenga Imana, tugira dusenga Imana. Imana batabara. Nsabe hano umwongere wa kabiri mubanze murengana ino, aba bantu mubaragize Imana. Imana batabara. Yego tuce bugufi dusenge tubasenge. Turagushimiye Mana Data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru. Amen. Turanezerewe n'uno munsi wongeye gukoranya ihanga ryawe kugira ngo uricurire amajambo ugigishe kukubaha. Turagushimiye ijambo ryawe ko ryongeye kutwibutsa yuko ico dufasha ari ukumva ijambo ry'Uhoraho n'ukuryubaha no gukora iki jambo ry'Imana rivuga. Iyi mitima iraciye bugufi kuko umuntu wese ijambo ryawe rimubereye icirore, yisuzumamwo yirabamwo kugira ngo arabe ukwasa. Uwumvise yuko ari ikintu atunganya imbere zawe Mwami, araciye bugufi. Barapfukamye, bariko barakongorera ibyabagoye, bariko barakongorera aho bagize intege nke, bariko barakongorera aho bakehaniwe bakanyuranya nawe. None nubagirira imbabazi. Ya maraso ya Yesu Kristo amwe yava Mwami ku musaraba igorogota yuhagiriye imitima kugira ngo ico imyanda ubucafu bwose burimo bukugweho, abantu bahindure bashasha. Uhereye no munsi bige kukumvira, bagende nk'uko ijambo ryawe rivuga. Ijambo ryawe ribamurikire mu mitima yabo no mu nzira zabo Mwami, bakore nk'uko ugomba, bagira amahoro Mwami mu mitima kandi bamenye ivy'Imana igomba. Ubaha inkomezi zo kubandanya urugendo baguhanze amaso kugira ngo bazorusozera amahoro muri bya byicaro ijambo ryawe ritubwira biriko birategurwa bazoronkemwo. Urakoze kubagiriye imbabazi, urakoze ko bafata ukuboko muri urugendo rutoroshe, bahanga amaso inzira y'umusaraba kuko nizo dushikana mu ijuru.
urakoze turagushimiye ko byumvise kandi ubikoze imitima yabo ihumure ahantu bafukamye mwami bahakure ijwi ribahumuriza ribaremesha yuko bahindutse abana b'Imana Imana ibemera kandi izobazigama turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu amen. mubanze mucereze ntidushobora gusigura turi babiri mumufashe muramufashe aha mu rusengero ubanze ucereze ntituvugishwa twese ubanze ucereze twagomba dusabe abafise imitwaro yindi aba bakiriko barafashwa bahagarara aho bari tubasengera Imana muramufashe neza ntimumufashe nabi biri ku mutima arashobora kuzobivuga ariko aha tugomba uwihana gusa agomba kwihana canke afise imitwaro yiwe niwe dukeneye uyu munsi gusa ngaha ibindi navyo hariho abashobora kubitunganya pasiteri hano secrétaire général sengera aba bantu ku mitwaro yabo urero uragororotse Mana yacu waduhaye agakiza muri Kristo Yesu kandi muri iryo zina risumba yandi mazina hariho gutabagwa Yesu Kristo ko wari urejo no munsi ni kuri ndikuzokwama ibihe bidashira umuntu wese akwegamise ku mutima akakubwira icyo yifuza mu mutima yizeye abameze nka wa mugore yagukorako agakora ku mpuzu zawe wari yibwiye ngo naho nokora ku buyonga bw'impuzu za Yesu nokira aba bantu bahagaze imbere yawe mwami kubw'ukwizera kandi Yesu uri hano urigaragaza mu ijambo ryawe ubasha bwawe buracariho na bugingo n'ubu aba bantu turabasengeye umuntu wese afise ibimusesekereje nibimugoye kubw'ubushobozi bw'ijambo ryawe na mpwemu w'Imana twahawe ibi bisigo byose bive mu bantu ibi bitero byose turabihagaritse izi ngwara zo mu mitwe turazihagaritse ingwara z'ubumuga bwose turazifashe miri turatangaje ugukira ku bantu baje mu ngoro y'Imana turatangaje amahoro ku bantu baje gushengerera Yesu ugirire neza umuntu wese icyo ariko arakwereka kandi akubwira ngo ibidashobokera abantu kuri wewe birashoboka mukorere uko yizeye hari n'abandi mwami bafise ibibazo batabona nge nabo bisohokamwo mwami turasabye ibimeze nk'imisozi bicika ibiyaye imbere y'abasabyi bawe umuntu wese umucira inzira ko yaje mu ngoro yawe abona gutabagwa urakoze mwami ko aba bantu bose bahagaze imbere yawe bagiriye neza kandi kubakijije kandi kubakoreye icyo bagusabye natwe tubasengeye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen. Imana ibahezagire kandi bumve imitwaro yanyu iyakire tugomba guhereza ku kintu ca nyuma twese duhagurutse imbere y'Imana twese umuntu wese ari muri iki kibanza hagarara hari turaza gushikanira Imana ariko muri ibi bihe hariho ibintu byinshi by'imitwaro rusange tugomba kwereka Imana ngo Imana idutabare twahagaze gutya muri ya minsi mibi isi yari kwiraganya korona yateye abantu bihebuye turiko turashiraho ibintu byinshi byo gukaraba turiko turagura imiti turiko turagira gute turatabaza Imana ati Imana ibuka Afrika ibuka Burundi ntidufise ibikoresho bikwiye hagararira abantu bawe Mana Imana yarabikoze abarundi turacariho hari ibindi bigoye Burundi hari ibindi bigoye amashengero tugomba tugorora ibiganza imbere y'Imana tuvyereka Imana Imana yacu ni nyakubahwa ni data wa twese Imana ni data wa twese Imana ni nyakubahwa tugira dusenga Imana Mana data wa twese uri Imana yera uri Imana ikomeye
uri Imana itameze nk'abantu uvugana na Yeremiya uramubarira ngo mpamagara nanje ndakwitaba ndakwereka ibyikinze ibyo utari bwabone. Uvugana n'umwami Salomo abantu banje bitirirwa izina ryanje nibaza imbere yanje hari bibagoye ninaba nakinze ijuru imvura ntirwe nihaba hari ibibazo bikomeye nihaba hari biza bakaza mu ngoro yanje nzovyumva ndi mw'ijuru. Haleluya! Nzoharira ibyaha byabo nzokiza igihugu cyabo. Turasabye amahoro muri iki gihugu, turazitiriye imbibe z'iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo. Turatangaje amahoro muri iki gihugu, turatangaje umugisha w'Imana, turatangaje uburumbuke mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana aganze muri iki gihugu. Turagushimiye mwami wamuvuga ngo turavize igikorwa waduhaye cyo gusabira abami, cyo gusabira abashizwe hejuru kugira ngo tube mu mahoro. Turongeye kubitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Suka amahoro, suka umugisha, suka umuvyuro mu ishengero muri iki gihugu. Reka umuco wake muri iki gihugu. Turatangaza umuco w'Imana muri iki gihugu. Reka umugisha wawe mwami usendanishe. Hezagira abantu bawe baje mu ngoro yawe uyu munsi. Hezagira ishengero ryawe, hezagira igihugu cy'u Burundi, hezagira Afurika mu izina rya Yesu Kristo. Harageze kugira icyo ukorera Afurika mu izina rya Yesu Kristo. Wibuka ibihugu by'amahanga ya kure ariko cyane cyane Afurika. Turagushimiye ibyo umaze kudukorera, turakwizigiye ko n'ibindi uzokora. Tubisenze gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Imana ibahezagire.